bakunzi inshuti z'Uburundi kuri uno mugoroba turaje kugira ngo tubaramutse muri kuvugana n'umupfasoni Ella Emeline Uwimana umukenyezi aserukira abandi bakenyezi n'urwaruka rw'abarundi tuba mu mahanga kuri uyu mugoroba w'itariki 18 z'ukwezi kwa Nzero nongeye kuza hano kugira ngo mpamagarire abarundi bo muri Diaspora kwijukira ibikorwa by'iterambere guteza imbere igihugu cabibarutse mbese no kurondera ukuntu twogarukira ubuzima bw'abantu bo mu gihugu cacu c'Uburundi aho twataye uruzogi barundi kazi tuba mu mahanga uruhara rwacu ni runini cyane kugira ngo duterere mu iterambere ry'igihugu nkako abari mu gihugu na leta mvyeyi barafise ico bise programme national de développement ari nayo bagomba kuvuga kugira bafashe umurundi wese ashobore kwisununura kuko nibamara kwitera imbere n'igihugu kizoheza kihatorera koyokwe natwe rero nk'abarundi tuba hanze murazi ko twagiye tuva mu gihugu mu buryo butandukanye ariko intumbero y'Imana kwari uko tuja kubona mu mahanga tukaraba uko abazungu babayeho tukaraba kugira ngo natwe turahure ivyo tuzozakorera iwacu igihe rero kirageze kandi umunsi n'itariki niyi umwaka n'uyu ntabwo ari ejo cyangwa hirya y'ejo harageze rero aho duhaguruka ngo duterere agacumu k'ubumwe dufasha abarundi kwiyubaka hanyuma natwe nyene aho turi dutange ishusho nziza yuko turi abana bafise umuvyeyi kandi bakunda uwabibarutse ivyo navyo bikazobonekera mu bikorwa by'ingirakamaro dukorera hamwe nk'umugwi w'abarundi tuba hanze barundi kazi tuba mu mahanga simvuze yuko atabikorwa twakoze mbanje gufata umwanya wo gushimira abashoboye kwitanga bagateza imbere aho bavuka harabateje imbere imiryango yabo harabateje imbere abo babana harabateje imbere ibindi bice bimwe mu by'igihugu ariko umwe wese kubera agenda abigira ku gatwe kiwe ivyo ni byabere twitagufasha ubu rero hageza aho uko dukiza ubuzima murazi yuko ugiye gukiza ubuzima ni wogenda ugiye gufasha umwe ntibiba bigikunze ari naco gituma dukeneye gukorera hamwe kugira ngo dushobore gushika ku kintu gikomeye dukoreye hamwe nk'abantu b'umugabo umwe rero barundi kazi turashimye ku ruhara runini mwagiye mwerekana turazi ko hari ibitaro byubatswe hari amashuri yagiye yubakwa hatandukanye hariho nidusha mbese yandi ma projet kwiteza imbere yagiye akogwa n'abarundi baba mu mahanga turabakengurukiye cyane kubera ubwitange bwanyu ariko rero haracari byinshi byo gukora twagiye kandi murazi yuko ngo nkezi kibugo bireha umwe wese yagenda yiyaga hahambije ubu rero harageze tumaze kwitahura tukamenya yuko gukorera hamwe ari wo mugambi w'iterambere riboneka turashaka yuko abarundi bose tuba hanze babara muri Amerika aba muri Afrika aba muri Aziya aba muri Europe n'ababa muri Oceania turahamagaye ngo twungane umukono tuje hamwe niba twutanga $1 rimwe niba ari 2 niba ari 100 niba ari 50 tuyashire hamwe kugira ngo dukore igikorwa amaze kuja hamwe kuko ngo isorosoro rigwira bwami azozira igihe atuzoyashira hamwe azagwiriye hama dukore igiproject kiboneka gishobora guteza imbere igihugu mu gihe gitoya bigasumba aho ngose atora 100 agaherezo w'iwabo urabutoye 200 agaherezo w'iwabo ugasanga n'ubundi iryo terambere ntiriboneka kuko riba rikozwe n'umuntu umwe mu gahande kamwe mu kantu gatonya ni nk'ukumena imarya y'amazi mu kiyaga rero dushaka yuko dufatira y'amazi tuyafatira hamwe rwa $1 rimwe turushira hamwe kugira ngo turabe ico dushobora guteza imbere mu gihugu catwibarutse ati none twobikora gute barundi kazi burya ikigoye n'umutima kandi burya ngo haga umutima ntihaga amazu kandi ngo ntihaga n'imipfuko turazi yuko ubuzima bwo mu mahanga butugora
ariko burya ngo bibi birasumbana. Nibaza ko ari Burundi bo biducira ku mugani kandi bakabiduhera ko akarorero kaboneka. Rero harageze aho twikabakaba tugakubita inzi ibipfunsi, umwe wese agatanga ico afise guhera ku rudorari rumwe kuduga. Ntawe uzosuzugwa ngo ntiyatanzaya, kuko uko azogenda aratanga niko Imana izogenda irongera igwiza ivyo yatanze. Uzotanga urudorari rumwe hagagera ko Imana igwiza n'igihumbi azoronka igihumbi, uzobatanze igihumbi hagagera ko Imana itugwiriza ku gihumbi azoronka umuriyoni. Urumva rero tuba turiko turabitsa Imana nakare ngo uwufashije umworo ahaye Imana ideni. No kuri nibaza yuko ivyo turonka byose n'imigisha byo twagiye turakorera abandi, abo twibutse ku ruhande, arabavukanye, arababanyi, abirirwa baraduhamagara ijoro n'umurango, ntabara nakaragwaye nakaragize iki. Kandi nongeye no gushimira ukuntu twitanga iyo tubonye nk'abantu bafise uburwayi budasanzwe busaba kugarukirwa vuba gutabarizwa, hanyuma tukikorako tukagira ico tubatabaje nuko tukagira ico tubafashije kugira ngo dukize ubuzima bw'abo bantu. Hari abagore bahohotewe twabikoreye, hari abana bahohotewe twabikoreye, hari abarwaye twabikoreye. Reka aho twabona hose biduteye imbabazi n'ikigongwe ntituze kugira ngo twiyumanganye nakare n'umutima wo gufasha twonse mu mabere, ariko gusa nuko twabikora ugasanga bikoza abantu bake. Ariko rero ubu rero nje kubahamagara kugira ngo dukore nk'umugwi duhagurukane n'iyonka. Turazi yuko dukunze gufasha nk'abantu barwaye. Hari umwana duheze gufasha yari yavugiye kuri Isaac TV. Uwo mwana yaravyimbye inda, ariko twihuse kugira ngo tuje gukiza ubuzima bwe tutazi n'impamvu. Jewe ndibuka yuko mu 1992 batari na gatatu harabaye n'uwundi mugabo yarameze nkuko yari mu ntara ya Cibitoki, yari yaje kwivuza gwaye kujya nyene. Turagerageza ibishoboka byose mbere y'abane wanje, mugabo yageze igihe aduca mu nyanya y'intoki ataco tutakoze. Kubera iki? Ico nashaka kugira ngo ndabakebure nuko kurokora ubuzima biroroshe no gutabara biroroshe, ariko icyo dukeneye no kuzitira tutaronerwa. Ibirwara byinshi nk'ivyo usanga biva ku ngaburo mbi. Murazi yuko tuva mu bihugu bikenye, hanyuma ubwo burwayi butegwa n'ingaburo mbi canke ingaburo idakwiye. Murazi yuko nk'akaroro ibihugu byo muri Afrika byinshi birakenye. Murazi nk'urugihugu ca Tanzania nico gihugu ca mbere hari inka nyinshi, ni ca kabiri inyuma ya Afrika y'Epfo. Ariko naho nyene uravye ntugire ngo kuronka amata cyangwa se kuronka inyama n'ibintu byoroshe, usanga n'ubundi biracazimvye. Rero ni wacu kugira ngo abana bacu bakure neza, bakure bafise ubuzima bwiza, bagira ingufu zo gushobora gukora, kugira ngo baje ku kivi bagire n'ubwenge bwiyumvira neza, bateza kuronka za proteine n'ivyo nsanganyangaburo navyo biva mu nyama bikava mu magi cane. Ni naco gituma rero dukeneye guhaguruka kugira ngo umwe aterere icafise gwaba ari urudorari rumwe, kugira ngo dutangure kuza turahereza abanyagihugu bose, umwe wose agatungwa kugira ngo ashobore kuronka nyimbaraga koko yikorako, canke agahene basangire mu gacimbiri cyangwa se mu muryango, kugira ngo baronke ikintu gishobora kubabeshaho, bagira ubuzima bakomere. Kuko iyo badakomeye niho baca batangura kugwara ivyo bigwaragwara, bakagwara bwaki, bagasubira ibigwara ivyo bindi, ibigwara vy'imicafu. Turondera udufaranga dutange amazi meza ku misozi yose, hamwe umuntu wese azoronka amazi ashobora kunywa. Ivyo bizotuma bashobora kwirinda ingwara z'imicafu. Tubarondere bace barondera agasabuni, baze barakaraba, boge base neza, bashobore kuronka n'inguvu zo gukora neza. Hanyuma ico gihe nabo nibaza yuko bazoca baronka inguvu zo kugira ngo baje mu mirima bakore, kandi nabo Imana izohezagira barime bitabe. Hanyuma rero tuzoba tubafashije cyo twubaka rero vya bitaro, twubake ya mashuri abana batangure kuja kwiga bagira ubwenge neza, kuko barazoba bafungura bikwiye. Ariko twahereye iki? Twahereye hariya ku muzi kugira ngo barime baronke ivyo kurya. Hama umuntu wese amaze kuronka ico afungura ajana abana ku ishure, bagira agatungwa, barime bagira umwavu. Ivyo byose bazoba bavuga bati turabikesha bene wacu bagiye mu mahanga. Niho bazovuga bati ya Mana yatubwira ko igiye kutugira Isirayeli ya kabiri, noneho yabigezeko. Niwo mugambi rero nagomba kubaha bene wacu, bene data tuwe mu mahanga. Hama ikintu nagira ndabamenyesha nuko ubu ntitugereza amaboko atayakira.
twaragiye dutanga imfashanyo nyinshi zikabura aho zishikira kubera nta platform nta cadre dufise dukoreramo. Ubu rero Imana yarabikoze kuva umwaka mu kwindwi itariki 6/2019 Imana yaratumye dutanguza fondation tuzoza turashiramo ayo mafaranga y'imfashanyo kugira ngo avemwo ashikirizwe ya mashira hamwe atandukanye, imiryango itandukanye, ama commune atandukanye, ama province atandukanye, kugira ngo babone ibikorwa bikorerwa n'abantu bava muri diaspora babibona ku mugaragaro. Niho tuzogira visibility, abantu bakabona ivyo dukora, atari vya bindi Mathias agenda agakora iwabo mu Cankuzo, Matayo akagenda hariya mu Cibitoke, Kankindi akagenda Imwaro, umwe wese agafasha umuryango we ntagiye n'ubumenya n'icabaye. Ubu rero tugomba gukora ibikorwa by'umugaragaro, ibikorwa biboneka, bifadika, kugira ngo igihugu kako gitera imbere. Tuzohera muri diaspora yacu y'Abarundi. Tumaze kuhera muri diaspora y'Abarundi ko twagiye turaka kuma diaspora y'abandi, diaspora yo muri Ethiopia, diaspora yo muri Senegal n'ibindi bihugu vyagiye bitera imbere bimaze kwiteza imbere biciye muri diaspora. Natwe duheze abandi tubera karorero ibindi bihugu, Ubugande, Tanzania, u Rwanda, Congo n'ibindi bihugu tugende dukore twamaze guteza imbere iwacu. Erega burya iterambere burya naryo rirandukira burya twandura ibiza vy'ingwara. Burya nitunga abagihugu kimaze gutunga kiratungisha n'abari hirya, n'umubanyi yatunze arakura gahuza kagakurira uwo mubanyi bigatuma bose basohoka basa neza. Sivyo none ndabeshe? Nivyo rero nashaka kuvuga yuko iyo shira hamwe yitwa Diaspora Works for Mercy Foundation. C'est la fondation de la diaspora qui fait les activités du pardon, les activités de secours, les activités humanitaires. No kuvuga rero turafise aho dukorera ari ibintu dushaka kurungika mu Burundi. Iryo shira hamwe ritarondera inyungu rizovyakira, riheza rigiye rikoranye n'abarongozi b'igihugu bijanye na ministeri tuzoba tugomba gufashamwo, ari yamagara ifashwe na ministeri w'amagara canke abandi babijijwe zo batumye, ari vy'amashuri bifashwe na ministeri ijejwe indero n'ubumenyi mu gihugu, ari ivyo abakene tubishije muri ministeri de la solidarité no gutabarana. Ivyo byose tuze turakora bavuga bati Abarundi bo muri diaspora bahagaze kandi bariko barakora ibikorwa by'iteka mu guteza imbere igihugu cabo. Nico gituma ronda bahamagaye, izaba ari imfashanyo zikenewe, yaba ari imigambi ikeneye gukorwa, tuza turayikora hanyuma tubicishe mwishira hamwe Fondation Diaspora Works for Mercy twatanguje mu gihugu, kugira ngo tuze turakora haba ari muri za BDUSA, arayava mu mashiramo mu masengero y'Abarundi baba mu mahanga, arayava mu diaspora baba mu mahanga. Ivyo byose nigwo runani Diaspora Works for Mercy Foundation tuzohora duhurizamwo uburyo tuzoba twaronse, hanyuma bazoba bakoresha bari Burundi bashobora kugenda badukorera ibikorwa, hanyuma baduhe raporo nziza kandi badukorere na suivi, bakurikirana ingene ibikorwa diaspora izo biri kwirakora biriko biragenda. Tuhagurutse nk'umugore umwe n'umugabo umwe, atawandya wangura, atabusimbira hamwe, ariko duhagaze twese kumwe kugira ngo duteze imbere igihugu kimwe, umuryango umwe w'Abarundi, kandi turondera iterambere rimwe ry'Abarundi atanumwe akumiriwe. Nivyo rero nagira ngo ndabibutse ni MsElla Uwimana, umukuru w'igisata kijejwe guharanira agateka k'umukenyezi n'umwana muri diaspora no mu gihugu nyene, dufatanije n'Abarundi bose bo muri diaspora, no kuvuga Abarundi bose tuba mu makungu. Kandi nkabandi n'uwatanguje urwo runani Fondation Diaspora Works for Mercy, mbibwiwe n'Imana yamurikiye ati nimuronderana muzohora mukorera, muzoca mucishamwo ibikorwa mukorera mu gihugu kugira ngo muronke cadre y'ugukora, kuko murazi yuko naho biratugora mu gihugu, naho batamenye umuntu wariwe, ntibimenye uri kwarakora iki niki. Naco gituma vyagoye kugira ngo babone ibikorwa abantu bo muri diaspora dukora, kuko tutagira aho dukorera, umwe wese aca ngaho wundi agaca hirya wundi agaca hino, bigatuma badashobora kuba batugirira kimwe bita credit record. Abari muri Europe no muri Amerika murabizi, bararaba ukuntu ugenda urakora akantu kose ukoze kakagenda karandikwa, bakagera igihe bakaguhereza amanota bakavuga ati uyu muntu yakoze neza, umuntu ashobora kumwizera, akaba yamuguriza amahera, akaba yamuha amahera yo kugura imodoka, yamuha amahera yo kugura inzu.
natwe rero tuba turiko turagira iyo credit mu gihugu kugira ngo leta mvyeyi, leta nkozi, leta nsenzi bamenye ko nakwe twifatanije nabo dutanguye gukora ibikorwa biboneka, bashobora kugenda bakavuga ati reka tugende ku biro vya Diaspora Works for Mercy Foundation turabe ibikorwa vya Diaspora aho bigeze, bazoheza bagende babirabe atagaseshishwa rumuri, bazosanga ari ibikorwa vy'iteka bizobahereza iteka, natwe bikaduhereza iteka. Rero ndabashimiye cyane barundi kaze mu nyumvirije kuri no mugoroba, n'abarundi bari mu gihugu, tugiye guhaguruka rero dukorane twese turi kumwe, ntaho tutazoshika nta nico tutazoshobora. Abazungu aho bakaduhendeye twarashimiye Imana yatuzanye hano kugira ngo tumenye ko babayeho, natwe barundi bene wacu muri Burundi turiteguye kuza gusangira namwe ama experience meza twabonye n'ama experience mabi twarabonye yatumye tudashobora gutera imbere. Nibaza yuko ko duhagurutse tugiye n'ukuri gutera imbere no mu iterambere nyene. Murakoze rero, Imana ibaha umugisha, mbipfurije kuroranirwa, mbipfurije abarundi ba mu mahanga kwa maturi hamwe tuja inama n'ingingo kugira ngo tuganire ingene twoteza imbere igihugu cacu. Kandi nkaba nipfuriza leta mvyeyi, leta nkozi, leta nsenzi nayo guhereza ikibanza abarundi bo muri diaspora dukwiye kugira ngo natwe dufatwe nk'abana b'igihugu. Natwe ntituri bakava amahanga, turi bene Burundi nkamwe. Mutwiteho mu maproje n'imigambi mufata, natwe ntimudusige inyuma. Natwe turakeneye kwitwa bene Burundi, turakeneye gutanga umuganda mu guteza imbere igihugu catwibarutse. Ivyo mukorera abarundi bari ngaho muze mubikorana n'abarundi bari hanze. Turakeneye impanuro zanyu, turakeneye ivyerekezo vyanyu. Rero turi kumwe twese turashoboye, turi kumwe tuzotsinda inzara, turi kumwe tuzotsinda ubukene, turi kumwe tuzotsinda umwansi w'ingwara ituzingamika igatuma tuzoshikaho. Ariko byose tubitsinze tuzokwiteza imbere, dushinge ama industry, tuongereza ibikorwa, twongereza imirimo, maze kwirirwa abantu bicaye batagira ico bakora babuze umurimo bicibwe mu gihugu c'u Burundi, ahubwo twiha karorero, twihe nagateka mu bindi bihugu no mu yandi mahanga. Imana iduhana umugisha, Imana iduhezagire, izatugire Israeli yakabino ko yabitwemereye. Murakoze, yaro bakunda Madamu Ella Uwimana. Nkaba mvuze kuri no musi tariki 18 za ukwezi kwa mbere 2021 kugira ngo nongere njakara kandi nkubitiraga abakagohe abarundi turi muri diaspora kugira ngo duhaguruke dukore ibikorwa biboneka, dukorere hamwe kandi tumukomeze kwerekana ubuntu no kwerekana ishusho nziza y'igihugu cacu mu mahanga aho tuba. Murakoze.